Evarisite wacu nimvuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo aharanira inyungu z'abarundi bose arakaramba Ico civugo carashikirijwe kandi haraheze nivyo imyaka ishika nk'itatu tubuko twagishize mu ngiro nkishira hamwe ry'ubwishingizi ivyo dukora musanzwe mubizi kare ibintu by'amaservice ariko nkuko twagitahuye twavyumvise yuko ari ukuja hamwe twese ari ukwicara tugakora n'inguvu zacu zose tukagwiza umwimbu twebwe nkaho duherereye rero uko twiyumviriye kugwiza umwimbu twashatse kongereza amasaha y'akazi mu kongereza amasaha y'akazi harakuntu wasanga dukora nko kuva ku wa mbere tugashika nko ku wa gatanu amasaha make ku wa gatandatu ubu ko dusigaye dukora dusigaye duhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana naho nyene dusigaye dukora kuko hari abantu benshi bakunda kutubaza ati mbega mwebwe none ko umenga iminsi yo ku wa gatandatu no ku wa munsi ho muba muri hari abakeneye amaservice yanyu mubona bimeze gute tumaze kumva rero ico civugo tukumva n'abantu babisaba twagize duti reka natwe tuje hamwe n'abandi nkuko icivugo kibivuga dutangure gukora iminsi yose kugira ngo tuduze umwimbu maze n'aba bakozi basanzwe bari ngaha umwimbu kuburi kurongerekana niko nabo bariko bararonka uburyo bifashisha ariko kandi namwe no mutahe aba yarashize uburyo mu gushinga ishira hamwe umwimbu uri kuraduga nawe nyene abari karashikirwa gutyo rero ca civugo tukaba turiko turagishitsa umufuko wose uronke ico shira umuntu wese aronke ico shira mu mufuko n'umuntu wose uronke ico ufungura ico twabazaniye gituma banaduhurumbira ni ukunyarutsa ububangutsi dushira mu maservice dusanzwe duhereza abene gihugu batwitura n'amaservice menshi dukora nk'ibi bijanye n'amaassurance y'amamodoka y'amazu amaassurance y'ibidandazwa amaassurance y'abantu eka amaassurance yo kuvuza abantu ni byinshi bitandukanye dusanzwe dukora barakunda kutubwira batwidogera ko amaassurance dukunda guteba mu maservice dutanga uretse nico barahura n'ivyago by'amasanganya kuko nivyo dukoreramwo bakavuga yuko tubatevya kubariha ikintu twazanye rero gishasha muri uyu mwuga umuntu iyo agize isanganya twebwe tumaze kubimenya ni twebwe tumwironderera kuko umuntu iyo yamaze guhura n'isanganya ari nko mu misozi hari ya ruguru canke ari umuntu ashobora kuba ari nko mu bitaro umwanya azofataho kugira ngo aze umubera muremure n'uburyo aboba bari kumwe nawe hari gihe aba yitavye Imana usanga bameze ukuntu bataryohewe ico dukora mu kubanguka nukubarondera ati mwebwe mwagize ivyaga ibinibini twebwe turishira hamwe niri twasanze muri mubo dutegerezwa gutunganiriza uko kubarondera rero umva tubarondera kugira ngo tubanyarukirize kugira ngo hariya ntibaguma bacu mukura barondera umwanya muremure natwe dusanzwe tuzi ico twiyemeje kuko imodoka tuba twahaye ubwishingizi tuba twemeye ko ivyizokonona iri kiragenda twebwe duheza tugaca tubitunganya tugabigira neza urabona uko igihugu kiriko kiratera imbere uko abantu bariko baratahura ibintu bijanye n'ibikorwa uko bariko barashira mu ngiro imigambi itandukanye yenye n'icubahiro natwebwe ntitwasigaye inyuma ivyo vyahoraho kera vy'abantu bidoga ngo amaassurance aragora abantu ngo amaassurance ngo kugira ngo bagutunganirize ni muri sentare ivyo siko bikimeze twebwe twabaye mu bambere babitahuye tubatumira rero guhindura ingendo kuko ivyari mu myaka yahera sivyo birubu uyu munsi umuntu wari wese yitwishira hamwe ry'ubwishingizi aramutse agize ikibazo ntavyo kumutevya kira noneho hasanzwe hariho n'inzego zitandukanye iyo aramutse abonye yuko adashimishijwe harafise n'ahandi ashobora guca yitura natwe twamaturi hafi rero kugira ngo hariya batamutunganirije neza canke abonye bamutebeje agaheza agaca dushikira turi no ku mbuga ngurukana bumenyi nyinshi za Facebook, Twitter, za LinkedIn, za Instagram aho turajaho kugira ngo nuwora mukagize ikibazo hajya nyene kuko tuba turiko turabikurikira ashikiriza iciyumviro kugira ngo tumutunganirize bidatevye rero ubu nta mpamvu yo kudahurumbera amashiramwe yo gwishingiza na cane BIC kuko twaragaragaje yuko dusanzwe dutunganiriza abantu mu mwanya muto kandi tunyarukije
ishirahamwe ryatanguye neza neza mu mwaka wa 2017 nk'uko amashirahamwe yose yatanguranye n'abakozi bake cyane gose, abakozi batashika na 15. Mugabo uyu munsi ku rugero tugeze ko abo twokwita abakozi batonda kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu n'abakozi bashika 34 gushikisa. Abo rero n'abasanzwe bari ngaha batonda imisi yose. Hariho n'ubundi buryo tuza turakora ubuzi dukoresheje abandi. Abo nabo igitigiri cabo sinzi ko ubunyene no shoka ndakimenya kuko bo ni benshi gusumba n'abakozi basanzwe bari ngaha. Hariho nk'abo bita aba intermediaire nk'abantu duca ko kugira ngo service zacu zidandazwe nk'aba agent, abo ni benshi cyane gose. Turi mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi, ahatari hake niyo iyo turi hariya rero ca dukoresha bene nabo nyene barashikirwa kuko uko batanze raporo y'umwimbu wabo baronse ku masezerano dufitaniye nabo umufuko wabo uburose ikintu. Turamwipfurije isabukuru nziza, turamwipfurije gutera imbere, kubandanya ateza imbere igihugu, imigambi iriko irarangurwa nk'uko yasezeranywe. Turabona yuko biriko birakorwa cyane gose, ndetse ni no ku umurindi uboneka ko uri ku rwego rwo hejuru, novuga nti nko muri 4e vitesse. Gutyo rero twese nk'uko yabivuze turi hamwe, nta nkeka yuko igihugu cy'u Burundi mu 2040 kizoba gifise indi shusho itandukanye niyo tubona ubu. Dusaba Imana ntihagire ibindi bishobora kuduciramo bijanye no guhungabanya umutekano, kuko ivyo nivyo twabonye nk'uko yamabivuga vy'amabisubiza inyuma igihugu. Evariste wacu nimvuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo, aharanira inyungu z'abarundi bose arakara